bumve ko kwandikisha uwabuze, uwagiye mazi mayongo, uwagandaguwe ataco azira ari ikintu ciza kugira ngo twubake igihugu cibuka bose, cubaha bose, kuko bajya batawe mu binogo bagaturirwa bagatabwa mu mashamba bari bafise dignité. Tubandikishe rero kugira tuzobibuke. Umunsi Burundi twagize intambwe tukagera aho twubaka inyubako yibuka abantu bose bagandaguwe muri kahise, kuko bizoba musée de la mémoire, musée de la mémoire, nkuko maze kubibona mu bindi bihugu, ugasanga amazina y'abagandaguwe bose aranditse. Uwishwe mu 1969, 65, 1940. Duhereye ku munyamabanga umufasoni Zigamasabo, bakomiseri mwese mwitavye ino nama, nyakubahwa mustanteri wa komine Mutimbuzi bambwiye ko muri hano, banyakubahwa abashefu de zone muba mwitavye ino nama, abashefu do quartier, hari n'abakozi twatumiye bo muri etat civile, bamenyesha amakuru bafasha abarundi kumenya ibyo umugwi severe ukora, tugira amahoro, ubutungane no kunwanisha abarundi bose. Ijambo ry'intangamarara riza kuba rirerire, ni ijambo rigufi ariko rifise akamaro. Ubwa mbere dushimira Imana ko yaduhuje ikadufasha gushika hano, ikaduha kurara no kuramuka. Iyo Mana rugira byose, tubanze tuyikomera amashi twese. Iyo Mana mbere niyo iriko iracungera ibikorwa bidasanzwe byatanguye muri kino gitondo, biriko birabera mu kibanza kidasanzwe i Vatikano. Murazi ko imisa ya mbere yatanguye mu gitondo yo kurondera umusubirizi wa Papa Francisco, nabo ba nyenicubahiro bari mu gikorwa kidasanzwe, abakardino mu bakomera amashi. Ijambo rya kabiri ni ryo kubashimira kubera mwaje kudushigikira, abaje bava mu gisagara ca Bujumbura, abaje bava muri komine Mutimbuzi, mwaje kudushigikira mu nama twabatumiyemwo, inama tuganiriramwo igikorwa, ubutumwa, igikorwa gitekanijwe n'ibwirizwa rigenga umugwi severe. Ese abatanga amazi bobanza kwitonda tukayatanga mu mwanya ukurikira, uba bakoze. Ico gikorwa tuje kuyaga namwe ni igikorwa tumaze iminsi dukora mu ntara zitari nke z'Uburundi. Uyu munsi tuje kukibamenyesha, tubwira abarundi bose ko turiko turegereza intara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura n'igisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa, ubwo butumwa buri mwibwirizwa, ni igikorwa citwa kumenya abagandaguwe canke bagiye mazi mayongo mu bwicanyi bwa kahise bwabaye mu gihugu cacu. Mu kurondera abo bagandaguwe canke bagiye mazi mayongo, turongera ko abakingiye abandi,
tukongera ko abamaze kwinjira mu rugendo rwo gusaba no gutanga ikigongwe, turongera ko ibyo abantu banyazwe muri ibyo bihe bidasanzwe Uburundi bwaciyemo. Banyakubahwa mwese mwitavye ino nama, abatari bake rero muramaze kubimenya, si iby'imbeshere, igihugu cacu c'Uburundi carahuye n'amagume atari make muri kahise. Abantu baricwa, abandi bagenda amazi mayongo, abandi ivyabo birasahurwa. Imyaka y'amahano, imyaka y'amaganya, imyaka y'amakuba, amabi n'ubwicanyi yabaye menshi. Harapfuye abagabo, abagore, abana, abavyeyi, abavukanyi bo mu bwoko bwose, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, abantu bo mu miryango itandukanye, abize n'abatize, abageze mu mashure y'intango, abageze mu mashure yisumbuye na kaminuza, abize yaga mukama n'abize amashure y'imyuga. Ibyo twama tubivuga. Igikorwa co gusansuma abagandaguwe canke abagiye mazi mayongo, mwebwe mwaje muserukira intwaro mutumve neza, cerekeye imyaka yose iri mw'ibwirizwa ry'umugwi severe, imyaka yose y'ubwicanyi yabaye muri kahise. Ni ukuvuga ko dukorera kuva ku 1885 gushika ku 2008, gushika ku 2008. Igihugu cyacu c'Uburundi rero cariciwe abategetsi, abajejwe intwaro, abakozi ba leta, abanyeshure, abadandaza, abakoreramana, abarimyi, aborozi, abashinga amateka, abakenguza amateka, abashikiranganji, abakuru b'igihugu n'abandi barundi batandukanye. Iyo turiko turavuga rusansuma, tubibwira abarundi yuko twashitse mu ntara, hari ubwo batubaza bati mbega iyo rusansuma imaze iki? Ngira ntomore ku izina ry'umugwi, kwandika uwawe yagandaguwe no kumuha agateka, no kumugarukana mu muryango, no kumwicarika mu muryango mukamuha ikibanza, abatamumenye, abavutse vuba n'abazovuka ejo bakamumenya. Mwijambo ryoroshe ry'ururimi rw'ikinyamazuru bavyita réhabilitation des victimes. Réhabilitation des victimes. Igihora kitugora twebwe nk'umugwi rero, niyo tumaze nk'amayinga imuramvya canke Ngozi canke Gitega, tugira duheze iyo rusansuma, umunsi buca dutaha ukazona abantu bavuze bati ntitwabimenye, natwe turafise abantu twashaka kwandikisha, canke bakabitubwira twamaze kugaruka i Bujumbura, kwandikisha abo imiryango yabuze, abagiye mazi mayongo mu bihe by'ugwimo, biri mw'ibwirizwa kandi birahambaye ku miryango. Abagize uruhara muri izo mfu hamwe
nabo umugwi Severo umaze kumenya, hari nabo tutaramenya. Muri rusansuma nashaka mwongere ko tubaza n'ababikoze abaribo, urutonde rwabo turumumenye tukarwegeranya neza turushikiriza inzego, kuko niwogira rusansuma rw'abapfuye rw'abagandaguwe utavuze ababagandaguye, n'ubwo rutonde rurasohoka ntiruja habona, rushikirizwa inzego z'igihugu. Hari ababuze ibintu, hari ababuze abantu. Kugira rusansuma rw'ababuze abantu ukagira rusansuma rw'ibyabo byanyazwe, nico gishasha tugiye kwinjiramo nk'igikorwa kidasanzwe, kuko muzi ko bya bikorwa byarabirangurwa na CNTB byinjiye mu bubasha mu butumwa bwa CVR kuva ukwezi kwa gatanu k'umwaka uheze. Uyu munsi abagandaguwe bagatwagwa ibintu byabo bagiye gufatana, tugiye gukora icyo bita connecter les victimes tuées à leur bien spolié, kufatanya bagandaguwe n'ibyabo byanyazwe, amazu, imiduga, amafaranga muri banke, inka zabo n'ubundi butunzi n'ayandi matungo, amatongo, amaradiyo, amakinga, amapikipiki. Banyakubahwa mwitavye kino kiganiro, muri iri bwirizwa rishasha inzego zahaye mu Severe harimo ijambo rikomeye ryo gutohoza ukuri no kwerekana aho ukuri kuri ku mabi akomeye y'uguhonyanga agateka kazira muntu yakorewe mu kiringo kiva ku igerekerezo rya 26 Ruhuhuma 1885 gushika kuri ku itariki rya 4 Kigarama 2008. Iyi gerekerezo mu nzego za politike bavuga ko ari intambara zarangiye mu gihugu, l'année de la fin de la belligérance. Mu bijanye n'amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo, umugwi Severe wajejwe n'iryo bwirizwa nyene imirimo yahora ikorwa no mu CNTB, nayo iyo mirimo niyi ndayigaruke ko mu ncamake. Ubwa mbere, kwakira imanza zose ushikirizwa n'abasinzikajwe n'ibyabo canke abafise uburenganzira ku matongo yabo mu ntumbero yo kuyabasubiza. Aha abaserukira intwaro tubasaba ijambo batahana. Severe ntizoca imanza, Severe izokoresha ukuri, itohoza ukuri, uko kuri niko kuzoca urubanza. Icya kabiri, kwihweza uburyo bushoboka n'ibikurikizwa mu guha abasinzikajwe n'ibyabo batabisubijwe amatongo yabo canke ayandi matungo ibihuye n'ibyo banyazwe canke abakorewe amabi bononewe amatungo yabo. Icya gatatu novuga byasimvuge menshi ni guhimiriza abihagiye n'abaronse amatongo n'ayandi matungo biciye kubiri n'amategeko kugira babisubize
ku gushaka kwabo kandi bakubahiriza amatongo n'ayandi matungo y'abasizikajwe n'ivyabo canke abafise uburenganzira ku matungo yabo. No kuvuga mutegura umurongoro. Reka mvuge ko ikiganiro kizakurikira kiza kubabwira ingene iyo rusansuma igenda, ingene iyo rusansuma iteguwe. Hanyuma muri iyo rusansuma turakoresha abakozi badushigikira mu mitumba, mu makartier. Muri iyo rusansuma nashaka mufate ko dufise ingene turi mw'ikomine dukoresha ngaha mu gisagara ca Bujumbura, tuzokoresha umugwi wa mbere uzoba ugizwe n'abo twita abasuzumyi ba zone, twise muri severe les coordonnateurs zonaux, abasuzumyi ba zone. Uwo mukoordinateur wa zone nawe azoba ari umufundi wa komine, technicien communal. Twifuza ko yoba ari muri burya butumwa bwo kwandika abantu agent d'état civil. Iki kintu ntihagera kugisubiramo, turagisubiramo kugira ngo cumve ibikorwa tuzomutuma sibindi. Uwo twise coordonnateur zonal azoba ajejwe gukurikirana ku mwanya ibikorwa byose vya rusansuma bizoba biriko birabera muri zone ashinzwe gukurikirana. Ikindi twomuvuga ko uwo mucoordonnateur zonal gukurikirana ibikorwa vy'indanzi aribo banditsi bo ku mitumba canke muri quartier. Abanditsi indanzi twabise les guides recenseurs ni nabo bazokwandika abagandaguwe, abagiye mazi mayongo, hamwe n'ibintu vyibwe canke byanyazwe n'abantu babitwaye batabifitiye uburenganzira. Ikindi bazokora kwegeranya no gutondeka neza amafishe yose azoba yanditswe n'indanzi kugira bayashikirize umugwi uzoba ujejwe kuyandika ku buhinga bwa none. Iyo tuvuze ku buhinga bwa none, ibivuye mu gipapuro birinjira mu mashini, haba habaye ico bita saisie électronique y'ibyo twakuye muri quartier. Bazongera bafashe guha ibikoresho abo nyene bazoba bajejwe kugira saisie électronique. Umugwi wa kabiri tuzokoresha tuzowita, namaze kubivuga hejuru, les guides recenseurs. Abo nabo urumva ko bazokwakira abantu muri quartier bakabandika. Iki kirumvikana, nihagera kwisigura neza turagisigura neza. Ngira ndangize buno butumwa mvuga ko umunsi Burundi twagize intambwe tukagera aho twubaka inyubako yibuka abantu bose bagandaguwe muri kahise, kuko bizoba musée de la mémoire. Nkuko maze kubibona mu bindi bihugu, ugasanga amazina y'abagandaguwe bose aranditse. Uwishwe mu 1969, 65, 1940, 1972,
1988 1993 na 4 na 5 ugasanga uwi wawe ntiwamwandikishije, niho uzobona ko wakoze nabi. Kwandika, kumenyesha abo mwabuze birahambaye, kuko no kwandika kahise no kwibuka abagandaguwe ataco bazira. Ese muri urwo rugendo abarongoye zone, abarongoye quartier, abarongoye commune, imiryango itwumviriza yo bitegera neza, bumve ko kwandikisha uwabuze, uwagiye mazi mayongo, uwagandaguwe ataco azira ari ikintu ciza, kugira ngo twubake igihugu cibuka bose, cubaha bose, kuko bajya batawe mu binogo bagaturirwa bagatabwa mu mashamba bari bafise dignité. Tubandikishe rero kugira tuzobibuke, nibandikwa bakamanikwa mu mazu yabigenewe musée de la mémoire, tubandike zosange bariyo. Abazoja Pretoria muzobibona, abazoja mu bihugu bikomeye muzobibona. Abo bantu bose barandikwa amazina yabo bagashigwa mu nzu y'ubwibukiro musée de la mémoire. Tugira amahoro, tugira ubutungane no kunwanisha abarundi bose. Murakoze.